Baramukije mwese abarundi bose, nizeye ko mumeze neza, nizeye ko muri amahoro, nizeye ko uko nabasize ariko ndabasanze. Nkuko mwari mubizi, nari nagiye guserukira igihugu cacu c'u Burundi muri competition ya Miss Universe yabereye muri South Africa. Rero nkaba ngarutse ubuunya nk'umurundikazi yashigikiye yahagarikiye imico n'imigenzo y'igihugu cacu c'u Burundi muri competition ya Miss Universe. Competition yagenze neza cane nkuko benshi muri mwe ngira mu vyibaza. Kuba ntatahanye couronne ntibisigura ko ntatsinze. Jewe muri jewe ndazi ko couronne ndayifise. Couronne ivuga ati ndi umurundikazi narahagarikiye imico n'imigenzo y'igihugu cacu c'u Burundi. Rero nkaba ndabazaniye development ngaha anya mu gihugu cacu cashoboye kumenyekana mu makungu kubera nari nagiye muri competition ihuza ibihugu biri mu gihugu mu isi yose. Twari ibihugu 38. Rero nkuko mwari mubizi ibihugu bifise imico itandukanye, mugabo je nashoboye guhayagiza igihugu cacu c'u Burundi, ndashira hejuru idarapo ryacu ry'igihugu c'u Burundi rifise n'amabara meza cane, abantu bose barashobora kukimenya. Rero mwitege ibintu vyitwa le tourisme, mwitege abantu aba visiteurs benshi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Mwahuriyeho n'ibihugu bishika 38, mwahuriyeho n'ibihugu bitandukanye. Umugambi wanyu wakiriwe gute muri South Africa ufatiye ku yindi migambi y'abandi mwahuriye muri Afrika? Bavuga ko umugambi wanje kwanza ari la lutte contre les violences à l'égard des femmes et des filles. Bavuga ko wari umugambi mwiza cane kandi warabaye apprécié kubera imigambi yose ni myiza. Imigambi yose iteza igihugu imbere, imigambi iteza isi imbere, yamara imigambi myiza cane. Bavuga ko umugambi wanje warakiriwe kandi urashobora kuba entretenu, uraja mu yindi migambi barawakira. Hama na jewe nk'uko ari umugambi wanje ndiyemeza kuwukurikiza. Kubona competition iheze ntibisigaye ko n'umugambi uheze, oya bisigura ahubwo yuko umugambi utanguye bushasha. Kandi ayandi mahiganwa muzoyabona niho nkishika. Kwanza tubanze twakirane twese abarundi, garutse nk'umurundikazi twakirane, iyindi migambi muzoyibona vuba. Nubanza gushimira nyir'icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi kuba yaratuye yuko ari umugenzi w'abajeune, kuko byaratumye muri twebwe abajeune bamwe tuba développer ducrea un esprit de créativité. Byaratumye ba développer mu mutwe ndavuga ati umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi aradushigikiye, kubera iki natwebwe tutokora ikintu gituma kimunezereza, gituma abona yuko ivyo yatubwiye ko ari umugenzi w'abajeune natwebwe tubikurikiza mu gukora ibikorwa biteza imbere igihugu bikabijana dans le développement durable. Navuga ko kugwaruka ngo mugambi urukira nkuko jewe nashoboye gushika hanshitse, kubera ko narabonye yuko nshigikiwe kandi nabonye ko nshobora gukoresha iyo moyen mfise. Nabonye ko nshobora gukoresha ibintu byose mfise nshizemwo gushigikirwa na cyane n'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi. Nashoboye gushika hangeze nshitse rwo gushigikira igihugu canje c'u Burundi mu ma competition ahuza ibindi bihugu. Navuga ko kugwaruka gohaguruka kamugamburukira nayo nyene rugakora rukaja dans le développement, tugakora twese tugakorera hamwe kugira ngo igihugu cacu gitere imbere. Kuri jewe nta kintu cyangoye kubera ko nari mfise Imana imbere yanje, kandi murazi ko abarundi twashize imbere Imana no mwibwirizwa shingiro birandikwa yuko Imana iri imbere yacu. Twanisize imbere tuyiha n'ikibanza ca mbere. Rero kumenya gukorera Imana, tumenye Imana iyariyo kandi twame dusenga kubera byose ni Imana. Iyo ataba Imana sinari kwangeze muri South Africa, ariko yarabikoze. Twaragiye amahoro turagaruka, kandi amahoro je na equipe twari twajanye. Navuga yuko Imana ariyo nkuru. Umugambi wanje navuga yuko ata bintu by'ibibanza imigambi yahabwa hariya muri South Africa. Nkuko navuze umugambi uteza imbere isi, umugambi uteza imbere igihugu, wamara umugambi mwiza cane. Jewe ko ngiye kukorera ngaha mu Burundi nkuko naye natanguye kandi kuwukora, ngiye kubandanya dans la sensibilisation
dans les actes de charité, dans les visites, na cyane cyane pour les femmes et les filles. Nkaba nsanzwe ndi la marraine wa Le Bon Samaritain. Nkaba ngiye nayo nyene kuyidevelopa kuyishikana kuyindi ntambwe niniya cyane ku buryo nshobora kuyidevelopa ku buryo nshobora guha platform n'aba jeune filles jeune femmes bose bakaza bisanzuye bakumva yuko bari accepté dans la société. Mu gushira mu ngiro umugambi wawe utega yuko organisation ya Miss Teen Universe bazogushigikira bazoguma bakwakompanya. Pardon? Organisation ya Miss Teen Universe bazokwakompanya umugambi wawe wari wapresence hari Muzobibona imbere. Tugushimye. Aho nyene tukiri ngaho turashaka kumenya waragiye guserukira Burundi kandi ugenda ku izina ry'igihugu kugira ushobore gutorwa wari buja guserukira igihugu byaciye mu makompetisiyo byagenze gute? Bavuga ko bwari ubuntu bw'Imana kubera nari nsanzwe ndi na Miss byarashoboye kumfasha cyane kuja muri iyo competition ya Miss Teen Universe nariyandikishije hama baraccepta ma candidature. No, wikaze mu Burundi warukumbuye.